akisha sema asema, Mungu wa majeshi asema, akisha sema IMANA ivuze ibivuze, kandi IMANA ivuze ni uruduka. IMANA ivuze ntibimeze nk'umusazi ngo ipfa kuvuga gusa, ivuga ifise intumbero. Amen. Na satani yogwanya guta ivy'Imana yavuze, nta gishobora guhindura ivy'Imana yavuze. Ndasubiyemo kuvuga ngo nta gishobora guhindura ivy'Imana yavuze, kuko ata jambo rivuye mu kanwa kayo ribura iki? Amen. Imana yacu ihambaye nihabwa icubahiro. Tugorora amaboko yacu twese, iyo Mana yacu tuyicubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Abaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ndashimiye Imana yo mu ijuru, inteye iteka ringana gutya guhagarara imbere y'ishengero. Ndashimiye kandi n'abateguye igikorane ko babonye ko ari byiza ko uyu munsi nosangirana namwe ijambo ry'Imana. Nagomba rero ngo tudatevye, kuko n'amasaha ntavuga ko dukwiye guteba cyane, tuzingurure Bibiliya zacu hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice ca mbere dusoma ujya murongo wa 36 no wa 37. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice ca mbere umurongo wa 36 no wa 37. Ndibwira ko mwahabonye, havuga ngo kandi umve, Elisabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe, uwitwa ingumba uku n'ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Haleluya. Nagomba kuri uno mugoroba ndakwibutse ko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Amen, 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 amen. Mbwirira uwo mwicaranye uti nta jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Akisha sema asema, Mungu wa majeshi asema, akisha sema IMANA ivuze ibivuze, kandi IMANA ivuze ni uruduka. IMANA ivuze ntibimeze nk'umusazi ngo ipfa
kuvugavuga gusa, ivuga ifise intumbero. Amen. Dusomye hano ngo nta jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Aya majambo yavuzwe n'umumarayika Gaburiyeli yariko arayaga na Mariya nyina w'umwami wacu. Bibiliya iratubarira ko Mariya yari akiri inkumi, kandi Bibiliya iraca akarongo ikemeza neza ko uwo Mariya yari inkumi itaramenya icitwa umugabo. Abwirwa n'umumarayika yuko agiye kuzosama inda, avyara umwana w'umuhungu, kandi uwo akazokwitwa Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Mariya abaza ingene ivyo bintu bizobaho, kuko yari yiyizi. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo marayika aramubarira ngo ubushobozi bw'Imana buzomutera igitutu mpwemu yera muzeko, kugeza aho mubarira ngo erega Mariya nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Igishobora byose. Mariya yavuga ati nibimbere uko ijambo ryawe rivuze, kugeza aho umumarayika mubarira atumviriza ndakubarire na mwene wanyu Elisabeti. Nawe urabizi ko kuva yubatse atigeze aronka umwana, ubu yarashaje n'umutamakazi. Bwana nagira ndakubwira, kubera ko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha, ubu amaze amezi 6 yibungenze. Tumere nk'abagarutse inyuma gatoya. Iyi Imana ivuze ibyivuze biraba. Yaravuze ngo isi nibeho, mbega mundabisha mubona isi yarabayeho. Iyitabaho tuba duhagaze. Isi maze kubaho n'ibiyuzuye ko byose, ngo irongera irivuganya mu butatu bwayo ngo tureme umuntu mu ishusho yacu asa natwe, aganze ibyo twaremye byose. Mundarisha mumbonera umuntu yarabayeho. Wavuga uti nawe Pasteur urimbazagutse, we ntutubona. Haleluya. Uwaje ko by'Imana yavuze bikabaho n'ivyinshi ntitwabidondagura ngo tubiheze. Hari umunsi yabwira Samweli iti none ga Samweli, wowe uzogeza ryari ko muri kuraririra Sawuli kandi naramwasi? Ubu mbere namaze kwironderera umuntu afise umutima umeze nk'uko ngomba, azokora ibyo ngomba byose. Ahubwo tuzihembe ryawe amavuta, ugenda mu rugo kwa Isayi, uzondobanuriza amavuta nzokwereka, kugira ngo azobe umwami mu gishingo ciwe. Ijambo ry'Imana rirambarira ngo Samweli yuzuza ihembe amavuta, aja mu rugo kwa Isayi. Singomba kuvuga ingene byagenze byose, mugabo ijambo ry'Imana rirambarira ngo Samweli abonye uwitwa Eliya aje, amuraba ikimero tayi, amuraba ubwiza, aravuga ati uhora hagira yimikisha amavuta nguye imbere yiwe. Ariko Imana iramuborera ngo suye, kugeza haje Dawidi avuye inyuma y'intama. Imana iramuborera ngo wa wundi nuwo va hasi umurabanuza amavuta. Tubishize mu byiyumviro by'abana b'abantu,
gushoboka. Kandi nagomba ndakubari burya satani yama ariko aragwanya ivy'Imana yavuze. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo Dawidi amaze kurobanuzwa amavuta, ikindi gihe agendera bene wabo bari ku rugamba, yumva Goliyati yiyamamura acokora ubwoko bw'Imana, karamusya. Abaza igituma uwo muntu akiriho yubahuka gucokora ingabo z'Imana nzima. None harabaza ati uwo mubakura ko mwomuhiki. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo baramubarira ngo Sawuli yaratevye aremera ngo uwo mwica inkwani zoba iyo nyene, azoca aba umukwe w'umwami, inzu yasaba ikureko ikori. Dawidi arasubira arabaza neza, no hirya yumva bose bavuga kumwe ngo aca aragenda aramwica. Ndiko ndavuga nyarutsa, yica Goliyati akura ibitutsi ku Bisirayeli. Ibyo vyatumye ubwo buhizi Sawuli amubonanye amushira mu rugo iwe, amugira uwo kumutwaza ibigwanisho. Mugabo kuko satani yama ariko aragwanya ivy'Imana yavuze, Sawuli yibuka ko ari wagiye kuzomusubirira, agira umugambi wo kumwica. Ariko kuko Imana yavuze, akisha sema asema. Umviriza, na satani yogwanya guta ivy'Imana yavuze, nta gishobora guhindura ivy'Imana yavuze. Ndasubiyemo kuvuga ngo nta gishobora guhindura ivy'Imana yavuze, kuko ata jambo rivuye mu kanwa kayo riburiki. Amen. Inshuro Sawuli yahize Dawidi ni nyinshi, ariko ntiyashoboye guhindura umugambi w'Imana. Abafilisitiya barahize Dawidi ngo bamwice, umunsi umwe mbere yakiriye mu maboko y'umwami, kugeza Imana ishikije ico yagize, ico yavuze. Navuze ngo ivy'Imana yavuze ni vyinshi. Mbega murizera ko Yesu Kristo ari Imana? Abavyizera tugorora amaboko. Haleluya, haleluya. Tugaruka kuri Yesu. Abaririmbyi baje babiririmba. Hari umunsi yeje kumva ku kabori, Lazaro amaze iminsi ine mumva. Umviriza, Yesu ashitse aravuga ati Lazaro sohoka, kuko ata jambo rivuye kuri we ribura ububasha. Lazaro yitaba nk'uriho, asohoka nk'utegetswe. Amen. Ariko badi munyemerere dusubire tuhiyumvire ko aho hantu usomye Bibiliya ivuga ngo Lazaro yarazingiriye ko ibitambara mu maso, Lazaro yarazingiriye ko ibitambara ku maboko, Lazaro yarazingiriye ko ibitambara ku maguru. Mugabo mbiriza, Yesu amubwira ngo Lazaro sohoka ngwino. Arasohoka, yatambuka gute kandi aboshe? Mugabo kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha, siho narindi tuzomubaza umunsi twahashitse. Yaragize nte? Naho yarabasha amaguru yaragize nte? Kuko Yesu yagize, yavuze. Amen, 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 amen.